Nshuti bagenzi muko murankurikira mwese nongeye kwaramutsa ni Ange Michel Muhemana. Ndanezerewe cyane yuko dusuye guhura kugira tuganirire ku ijambo ry'Imana. Muri kano kanya kibazo nashaka kwishura ni kibazo abantu benshi amaze iminsi bambaza cyane abantu bakiri bato ugwaruka imisore n'inkumi ishaka kubaka imigambi yo kubaka ifuza kubaka. Ni kibazo kigoye gatonya cyane muri monde y'abakizwa, muri monde y'abantu bakijijwe, imisore n'inkumi kijijwe cyane ko mu bantu bakijijwe basenga atari abakristo kwizina gusa abana b'Imana bavutse bwa kabiri. Ikibazo benshi akunda kubaza ni kibazo akunda kumaza ngo mbega umuntu akijijwe arashobora kubakana n'umuntu adakijijwe. Ni kibazo kitoroshe kwishura ariko kandi kinoroshe kwishura. Mu bibazo nkunda kubazwa ico ni kibazo gikomeye cyane mu gwaruka kandi ashimira Imana ko ndashishura nk'umwe muri mwebwe umuntu akiri umusore atarubaka ariko nshaka kwishura nakoresheje ubwenge bw'iwanje nkoresheje ubwenge bwa Bibiliya uko ijambo ry'Imana rivuga. Benshi iyo bavuze kubyerekeye kubakana n'abantu badakijijwe hari abantu aca bavansa ivyiyumviro canke ibintu by'ugwitwazo. Kimwe mu byitwazo bakunda kuvuga ni kibazo kivuga ngo Imana yarabwiye Hosea canke Oze ngo arongore umugore w'umusambanyikazi mwe adanaza mu bica nko bita umumaraya mu Kirundi cyangwa mu Giswahili. Ngo Imana yaramubwiye ngo bubakane ngo kandi ngo barubakanye. Ariko ugiye gusanga uko Bibiliya yigisha, Bibiliya ntiyigera yigisha ivuga yuko Oze Imana yamubwiye ngo arongore umuntu kugira murongore gusa, kwari kugira Imana yerekana urukundo ikunda abanyisirayeli ko naho bayita bakaja mu zindi mana ibigirwa mana n'ibindi bintu bitandukanye Imana itakunda, yuko iyo yagumi bakunda yagumi barondera kuko Imana yami yerekana mu Isezerano rya Kera nk'umugabo hama Isirayeli nayo nk'umugore wayo, ariko umugore atari aja mu bandi bantu aja mu bandi bagabo. Tubona Hosea rero avyara na n'uwo umugore agacamuta ahagenda mu bandi bagabo, hanyuma Hosea agasubira akaja kumurondera nkuko Imana tuyita kenshi ikaza kuturondera. Ico rero citwaza kuvuga ngo Hosea ngo yaragiye ngo avyara ngo arongora ngo umumaraya ngo ari Imana bimubwiye, ico citwazo cico. Hama kinga cy'abantu bakunda kuvuga cavuga ngo Imana ngo izomukiza ngo nzomukiza. Si benshi niho navuga ni Imana ngo Imana izomukiza Yesu ngo azobakoresha ngo uwo muntu akizwe. Ariko ikibazo ncangira mbega umaze kuzana abantu bangahe kuri Yesu wewe? Umaze kubwira abantu bangahe? Hari umuntu avuga ivyo kugira yishigikire mu mutima ariko atigira bwira evangelization, atigira zana abantu numwe kuri Yesu atari muri gazana kuri Yesu. Rero cyo nagira mvuge kuba ngo uzomukiza ico ni citwazo kitari ukuri kuko nta muntu akiza uwundi. Imana niyikiza, Yesu ni wakiza, Yesu ni wabohora. Washaka kumufasha simakanye ko ari abantu bamaze gukizwa kubera bakunda umuntu akirijwe badakijijwe, ariko Imana niyikiza. Ico ni kibazo gikomeye cyane nashaka kuvuga kuko ndaza abantu benshi bagekoresheje izo mvugo ngo azokizwa ngo nzomukiza, mu nyuma bakasiga baricuza bakagira ibibazo bikomeye cyane mu ngo zabo, ugasanga afite ibibazo bikomeye. Ikibazo bagira ni icy'ibyizerwa ubwa mbere kuko biragoye ko wubakana n'umuntu mutizera bimwe ngo mumvikane mubana amahoro. Simakanye yuko bidashoboka ko mushaka kumvikana kuko urukundo rurengera ibintu byinshi, ariko hama hari akantu katagenda neza. Hama hari abaca bavuga bati na ba mama wacu papa wacu barabanye badakijijwe kandi barumvikana. Ibyo sindabihakanye, ariko kandi no kuraba mu Kirundi mu Barundi cyashaka ngo niko zubakwa. Menshi bari babayeho ngo niko zubakwa ko hari ibintu byari bimeze nabi. Rero cyo nagira mvuge niki nuko Imana ico yipfuza ni kwipfuriza yuko wubakana n'umuntu adakijijwe kuko Bibiliya yabivuga neza. Reka nsome ijambo ry'Imana riri mu Bikorinto ba kabiri ca gatandatu, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 na 15 ndibaza. Havuga ngo ntimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye, ukugororoka no kugabitanya bifatanya bite? Urumva hariho ibintu bibiri, abatizera bari mu kugabitanya, hama nawe uri umugororotsi muri Kristo Yesu, ukimana kugize umugororotsi. None uwo kwifatanya gute n'umuntu atizera kandi wewe wizera? Uwo kwifatanya gute n'umuntu agabitanya agendera mu bintu by'ivyaha bidahimbara Imana kandi wewe umutima wawe atari ibyo ushaka kubamwo? Hanyuma umurongo wa 15 uvuga ngo wa 14 nyene ngo canke umuco n'umwiza bifatanya bite? Umuco n'umwiza bifatanya bite? Umuco n'umwiza, wowe uri umuco kuri umwana w'Imana kandi ijambo ry'Imana bango ntushaka gufata itangura inyegeze rishira ku musozi hejuru rikabonesha. Uri umuco, none umuco n'umwiza bifatanya gute?
ushaka gucumbwira ngo yo mfise ama example menshi nzi y'abantu benshi bavuga uko ariko bakagira ibibazo mu nyuma, bakagira ibibazo mu ngo, ama infidelity akabandanya, bagakubitwa, bamwe no gusenga bakabiheba, kuko nubwo navuze mu gihe ikibazo cy'ibyizego. Ica kabiri ni indero y'abana banyu, indero y'abana bawe. Cyayumvira umwana hirya no hino bamujana, papa mujana muri biriya, mama kamujana muri biriya, ugasanga abana ntibafite n'ibyo bize. Imiryango myinshi ipfira kuri ivyo bintu, kuvyo mwizera ubwa mbere mutabihurije ko no kundero muza guha abana banyu, ugasanga abana umwe yizera ivyiwiwe. Rero umuco n'umwiza ntivyigira bivanga, ntibishoboka. Nico gituma ijoro rirahari, iyo riheze haca haza umurango, kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyali canke ni izina rya Satani rindi, canke uwizera n'utizera basangiye iki? Mbega Yesu ahuriye hehe na Shetani? Kuko uri umwana wewe, uri umwana w'Imana, ubundi nawe si umwana w'Imana. Ndazi ko ari amajambo agoye kwemera canke gutahura canke ashobora no kubabaza abantu bamwe, ariko biriya tubwira muri 1 Jean chapitre 3 verset 10 avuga ngo abana b'Imana n'abana b'abagwanizi baramenyekana kuvyo bakora. Umwana w'Imana amenyekana kuvyama, umwana w'Imana umwana w'abagwanizi, umwana Shetani warimutse kurondera mu bwami bw'umwiza kandi uri mu bwami bw'umuco. Mu bwami urimwo bwa Kristo bw'Imana hari abagabo, hari abagore beza bubaha Imana bagororotse. Rero ikibazo tugira defi nyamukuru tugira ni kibazo ya society, ico bita pression sociale mu gifaransa, aho umuryango kuremera ngo wakuze, washaje, tuzane dushaka abuzukuru, abavyeyi bakakuremera n'ibindi cyangwa watewe n'amadayimoni, ugasanga amajambo nk'aya arakuremereye cyangwa kumva umengo wapi nta kigenda ifoko n'uwo mbonye mugani waho ngo urubuzi intwariro kuvumbukana igihuna. Siniko ndavuga nabi, ugahita nico ubonye cose kubera imyaka yakujanye ko wakuze. Ariko mwene data naganda kubwire wowe umwana w'Imana, umuco n'umwiza ntibivangwa. Umwana w'Imana ngo ubutizera n'uwizera bahuriye hehe? Aya majambo ndazi ko atari benshi bayakira. Bene data naganda batera intege, mushikame, mwihangane. Sara arihanganye aravyara akandakuza. Aburahamu nuko nyene, ntutwagwe n'imyaka, ntutwagwe nuko abantu bakuvuga ngo washaje, ngo wasaziye muhira n'ibindi, ngo wakuze. Oya, Imana n'umwizigirwa, Imana igira neza, igihe gikwiye kigeze irakugurira imiryango. Ntugerageze kwicira inzira, wihangane, usenge wizigire. Nukuri ndazi yuko ari amajambo agoye kwakira nkuko nabivuze, ariko mwe mu Imana agufashe. Turamaze kubona abantu bihanganye n'imyaka 40, 40, 45, ariko uhora akabagirira neza, akabatabara, bakishurwa kandi bakanezerwa mu ngo zabo, batarenze guhitana uwo babonye wese. Rero mwene data numvume ngo ndurangiza kwa amajambo ndakubwira umuco n'umwiza ntibivanga. Ubutizera n'uwizera bahuriye hehe? Shetani na Beliyali bahurira. Mfise umugenzi umupastori ari Burundi, niwe akunda kuvuga ko umusore acigisha, ariko arigisha ku majambo nkaya, agaca avuga ngo ca wimagine ngo Shetani ngo Yesu wagiye gukwa kwa Shetani, ngo twende turirimba ngo uraba wumva ndata, ngo ca wiyumvira mu majambo make yavuga harimo ukuri. Ariko bene data nagenda babwire, Imana ibagire neza, Imana ibafashe. Muze muraba abantu mu yandi madini nko mu Bayisilamu, ukurikira inyigisho ndakwika inyigisho z'Abayisilamu kugira ntahuri ibyo bizera. Benshi barababuza kuja kurondera mu bakristo. Uri umukristo nabashaka gusaba ngo winjire idini ry'iwabo. Urumva bo ntibaba bakiriye Yesu mu mitima yabo. Ca wimagine nawe uci ukora ibyo. Nza abandi bantu benshi babikora, umuhungu nk'abahungu kaguhenda ko yakijijwe, ko yameze neza, akemera akaza no kubatizwa. Natwe ngo abapastori bakanaduhenda rimwe na rimwe. Umuntu akemera agakora ibintu byose mu musaba ngo yatuye Yesu, ngo yabatijwe, akaja mu mazi menshi, bakagira ama ceremony, inyuma ya mariage agaca guhinduka, aca yisura mu nzoga, mu matabi, mu bike, ugasanga regret. Abakobwa rero mwihanganisha cyane niko ndabwira, kenshi birakunda kubashikira, ugasanga imyaka umuntu yumva ngo yakuze. Mwihangane, ntutupfe guhita n'ubonye ukabura ahantu uri muri iyo situation. Fata umwanya usenge, kuko umwami Yesu ntashaka kuguha ibintu biri pirate, ashaka ikintu original ciwawe ciza. Kandi uri mu bwami harimo byose, harimo amagara, harimo umuneza, harimo byose. Rero umuco n'umwiza ntibivangwa. Sinzi ko nisho ibibazo by'abantu maze iminsi munyandikira mubimbaza haba kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp, ariko ikibazo mufise munyandikire kuri Facebook nyene, nzogerageza nishure mu uko Imana inshoboza. Ariko numva nababwira mwihangane, nta muntu ushobora gukiza wewe. Kandi no mu isezerano rya kera Imana yarabuza Abisirayeli kugenda kurondera abagore mu bandi banyamahanga.
mwihangane kandi ntawe ndiko ndankana n'uko ndavuga nabi umuco n'umwiza ntibivangwa mwarahezagiwe bye